Mama, nukuri ni wowe kumva ukuntu ndyohewe. Biranshimishije gose ahubwo rero. Vuba cyane. Ndashaka iyi nkuru papa yimenye. Hama murabuko numudukorera ikintu. Urumva mwana, urazi ikintu gikomeye gihambaye ngiye gukora. Ngiye kurondera aberi. Tubanze tuganire. Hama tuvugane nawe. Dufunge umunoni. Urumva? Tuvugane ijambo rizima. Mpeze mvane hano ijambo rikwiye, mpeze nzoshira papa. Kugira ngo cyo dusohora amatariki y'urubanza. Cyo dutangura kwitegura. We ntugire ikibazo mwana. Yo Angelo turamutahanye. Angeli. Hewe. Angeli turamutahanye vraiment. Nziza rero. Nubaze bakugaburira. Jewe ngiye kuruka niho nari nkenze. Burya nari mvuye hariya aye nafasha akaji. Rero numva ntifuza ikintu na kimwe cyo gufungura. Ahubwo nyene nari nshaka kwiteramira. Sawa. Turayira. Ago nyene nanayiravye no kuyisubiramo. Amarira no mubabaro bizohezwa no kumvikana ndimo mwijima simboniyo ncanka nibuka cagihe unsezeranya kutazosiga ndikwiruka ayasishika nkarabiyo mvuye niyo ngi bikananira kubivamo. Mama Angeli murimo mpamagaye? Ya, nenda ukeneye icara ngaha tuganire. Brighton. Sa? Ndibaza neza imisi umaze ngaha uramaze kumenya. Niba ndi umwana mubi, niba ndi umwana mwiza, nizere ko umaze kumbona. Rero ndakwamagaye ngaha kugira ngo tuganire. Muri kano kanya ufate nka mama wawe. Nanje cyo kimwe nanje mufate nk'umwana wanje Angeli. Sinyeneye ko uca ku ruhande ugatangura kumbesha. Shaka unyugurukire ku bintu ngiye kukubaza. Ibyo bintu raza kubinkorera. Ndaza kugerageza. Bato. Sa? We na Angeli murakundana? Oya ntidukundana. Twavuye ko utari bumbesha. Kandi ku neza yawe ntusubire kumbesha. Kankubaza ubugira kabiri. We na Angeli muri mu rukundo? Turaganira gusa ariko ntidukundana. Brighton. Urabona je ndi umwana? Ono kwitura nkaza kukubaza ibintu ntavyo bivuye. Nkeneye kumbwiza ukuri. Kuko ari impamvu itumye ndikunda kubaza bino bintu. Bwira, we na Angeli murakundana? Yego turakundana. Murakundana. Aha. None niye impamvu yatumye ukunda umukobwa wanje? Mama Angeli, namubonye rimwe niva umutima wanje uramwishimiye. Nyuma ndamukunze bikomeye. Kandi nawe uburyo namubona kumengo nawe yanyishimiye. Kumubonye rimwe? Konze Angeli nta famiye agira ruguru. Ngo tuvuge ngo ari yaduze kuramutsa bibi wiwe. Wowe kabuva ruguru. Angeli akabava mu muji. We nawe ahantu mwahuriye kugira ngo mupange ibintu byo gukundana nibiki. Nkeneye basi nyumva neza. Nkeneye ngahanye inkuru y'urukundo rwawe na Angeli. Vyagenze gute? Mwahuriye mu biki gute? Umunsi ndamubona yari ari mu vyago. Maze cokiye nanisha ndamutabara. Ko natabaye ubuzima bwiwe.
vyago ivyo vyago hatabaye mu mwana wanje je mama we ntamenye ni vyago nyabaki ibyo vyago nyabaki usanzwe uzi neza ko umukobwa wakunda ikinga yego kandi ndaza kubizi cyane ico gihe yari ku ikinga ariko aragenda nanje hano nari mpagaze acaga isanganya aho nari mpagaze ndamutabara ushura mutabara okay reka dushimire Imana yuko wahabaye ahari umwana wanje ntapfe cyangwa agira ikibazo kamutabara ariko ndafite kandi kabazo kamwe shaka kwibariza kubona Angel ukuntu ameze umuryango wa Angel avamo ukiraba nawe ukuntu umeze ni ikihe kintu gituma wiha icyizere yuko ubona ko we na Angel mushobora gukundana cyaye mukagirana basejo hazaza iyo urukundo rwamaze gufata icerekezo nta kintu na kimwe cyangwa se umuntu n'umwe ashobora kuruhagarika icizere mfise no ko Angel yoba nkunda kandi arankunda kandi aje ndamukunda ahari urukundo ibintu biraza reka dufate ko James yumva ushobora no kuba mbitahura ariko urabona woje imbere ya papa Angel ngo umukobwa wawe ngo ndamukunda ngo urumva ngo jenge ngo Angel arankunda icyo cyonyene ngo nicyo kizigiro ufise yuko yacu hazogenda neza ibyo urumva woje imbere ya papa Angel ukaja kubimusigurira nkoko kimwe gusa nuko muba mudushigikiye icyo nicyo cyiza navuze ko mudushigikiye hama mutamana ndetse ko mudufasha kugira ngo mushobore kumubwira Brighton itunga Jeffise mu buzima bwanje n'umukobwa wanje ikintu yobura nkababara nukubura umunezero nimba ari ikintu kinezeza no kubona umwana wanje yishimye ntitaye ngo ndamushimishije ntitaye ngo niki kimushimishije igikuru gusa mpangayikishwa no kubona Angel yishimye rero kuba yo guhitamo cyangwa umutima wo gahitamo kugira ngo mushobore kurishimana ndavyumva kandi anabikunze ariko ntago byoroshe kubisigura kwa Angel icyo byo ntago byoroshe pe harya warize yego hageze nawe kuko kutangura gufata neza icyerekezo cy'ubuzima bwawe kejo hazoza amahirwe ndayafise nabyumvise genda bibandaniriza akazi Brighton sa mwicunge ibintu byose mukora sinkeneye ikosa na rimwe munsigira mukora okay sa murakoze Kan ndazi urababaye ariko niwihangane mwana wanje ntugire ikibazo ibyo byose tuzobijamwo kandi bizohera ngiye kugenda kugira ngo sage papa wawe hariya mu Faransa ikindi naco ngiye kumubarira ibyabaye aca avugana na Abeli ndazi ari abagabo babiri bazotora umuti kandi ndazi ko bizogenda neza ariko ntusubire kubabara ngo sigubabaye erega ubabaye nanje umugongo uracika mwananje wihangane kandi bizogenda neza je ndabizi neza Angeli ni wacu ntawe uzomudutwara nkuko bibabaje mama ibyo uri kuravuga wenda ndavyumva ariko ntabwo uzi nanje ukuntu merewe mu mutima wanje ndetse no mu mutwe wanje ubu muri kano kanya ndiko ndabona ujya mukozi yafashe Angeli bariko barazunguruka muri saro amuzungurutsa bakina nk'umugabo n'umugore ni imagination ariko yawe ibishoboka umubayi kandi
umuboyi wa wundi amugaburira umwe amubwira ngo njirira njya ku meza niwe dutwara umugeni oya ntibishoboka ibyo ntibishoboka kandi ntusubire kuvyiyumvira yo mutungisha iki arafite icyo yamutungisha umukobwa amenyereye isupu n'isosi icyo uri kurirengagiza ni kimwe ujya mu boyi bari kumwe na angeli mu nzu ariko jya ahantu ndi na angeli ahantu ari ni distance ikomeye cyane ndende uyu mwanya ndabona ni amahirwe afise yo gutahukana angeli make cyane ariko nawe ntiwizera cyo mu boyi azomujana hehe hafise icyo uzomutungisha niwiha amahoro rero umenye yuko abavyeyi bariho kandi ikindi naco ngiye kuvugana na papa wawe avugane na Abeli bizogenda neza ntugire ubwoba nabikubariye nabikumenyesha kandi unyizere yo mwemerera ko aje kugenda kuri urya mucakara ngo abari bamutunga yo mutungisha iki icyo kintu gumuvuga ngo umuboyi hani jambo narayikubwiye nubwo kumugirengagiza mama Urukundo ni kimwe mu bintu bigize umuntu ndabigusubiriremo rufata uwo ari we wese rutitaye ku cyari bivuga ngo ni umuboyi ubwo ntabwo ruba ruzi ko ari umuboyi niyo mpamvu ufise amahirwe make cyane niwe ntacyo wokora nturi akuze ntacyo wokora gira foto iri hafi nawe ube hafi yiwe ubuziki ubuze amafaranga yo kumutwara ahantu ukamunezereza mama ndabizi amahirwe ni make ariko ko byaba bimeze kose byakwanga byakunda haduka hamanuka angeli nazumvana mu bikazi angeli ni uwacu wetekana gusa ntusubire kandi gutuza umutima ngo uri kuragira ubwoba muboyi ntibikunda urumva rero wabe igituma ndakubwiye ngo dusohoke tuje hanze tuvuganireho je ndafise ikintu kimbabaje kandi kirabaje umutima wanje washaka kizonagira n'ingorane mu muryango wi wanje n'uwi wawe urabona umwana wanje yari yihaye intumbero yuko atwereka umukazana rero ivyo vyarabaye twarabonye umukazana yaraje kuturamutsa aravuga ati jewe niwe nakunze burya rero ndaze neza ko nawe mu minsi iheze wabaye surprise ukamusanga muhiri wanje umwana wawe ego burya rero niwe twariko turategura kugira ngo azoze bakane mu ngo wanje hama ikindi naco icari ikintu kimeze neza kuri programa yanzanye nagiranye ndabibwire mutama kugira ngo twitegure tubagirire ubukwe ego none aha ndacitse umugongo umuvyeyi nk'uwundi uyu mukobwa wakundana n'umuboyi wawe umukobwa wawe imfura yawe angeli akundana n'umuboyi wawe angeli akundana umuboyi wanjye umwe akutekera indya akugaburira oya mama ntibibahivye ayo makuru yasubiza aho yakuye umwana wanjye ndamwizeye namureze neza araza agaciro kiwe n'umwana yarezwe umwana yakuze neza kuri ahantu heza ntibibaho yuko yokundana n'umuboyi wanje byaraheze yabere byaraheze byararangiye nyambaye atwaye umutima we akawushira munsi y'igitandara kugira uzowugobotoreyo bizokugora byaraheze byararangiye hakiri na kimwe naco ntamubwira umuhungu wanje ngo akore kugira ngo anje amererwe neza munezero ariko byanse niyo mpamvu ubona ndabiza ntiri burahogora ngiye gutoza ico kintu ndacigiko neza ndakimenya hamwe no usanga ari byo ndakwereka ico gukora ariko sinibaza ko gwari urukundo original izo bari miti ntakubesha je umutima wanje wari wanezereje no kubona Angeli akunda na Mr. Khan kubera ko Mr. Khan n'umuntu ubuzima ni sawa yo ntungira umwana neza
hama ikindi murazi ko mwe dukoranye neza akazi kijya cyari ikintu cyo kwagura imiryango yacu cyane nkuko tubanye neza tukunga n'ubumwe tukaba umuryango sivyo none ngo agira twagwe umuboyi nimba ari n'uburozi uwo muboyi yoba afise bw'iwabo burya rero ndakubwira nje sanze abana bakuriye mu mugisha babibigugu none uwo muboyi agira mukure mu rugo rumeze gutya nawe agiye kuba mu mwavu ubwo bwenge n'ubwaheye ubwenge n'ubwo mugwanitse oya nimba bwo bari uburozi utegeze ko ari umurozi mukozi jewe rero nkasanga n'uburozi naje sindi umwana amafaranga ntaca yananiye rero wewe mpakanya hanyuma jewe ndabitohoze nkasanga ari byo nzakora iki cyo gukora barambona ibintu ntibibaho hogo usubira indani ndakuzimana Marira n'umubabaro bitoheza no kumvikana ndi mu mwijima simfaniyo nkaca nibuka ca gihe musezeranya kutazosiga ndikwiruka ayasishika nkarabiyo mvuye niyo nji bikananira kubivamo. Amour c'est quoi? Je dis, amour c'est quoi?